Aze murakiriwe kuri no mwanya w'ishure ry'isabato, ikigo c'ishure ry'isabato ni 15 mu kakaro. Turika ku kigo citwa Kurandurana n'imizi impungenge. Tutaratangura reka dusenge. Data mwiza nushimwe gose kubera wewe uri Imana nziza kandi uduha ubuntu bwawe. Dusavye kugira ngo urandure impungenge mu mitima yacu, maze uduhe mpwemu wawe yera abari watuyobora, kandi twambe tugukunda dukora ibyo ugomba buri gihe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Aha turasanga ko dukwiye gusoma muri Yohana 14:1 kugeza ku wa 6, avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Muhira kwa data hariho amazu menshi, iyaba atahari mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ngo ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka akubajana iwanje, ngo ahundi namwe ariho muba. Umurongo wa 4 ngo kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Umurongo wa 5 Toma aramubwira ati mugenza, aho ni kuvuga ati master, mwami wanje, iyo uja dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kwa data ntamujanye. Urabona ngaho haravuga ngo turavye hagati y'ibibazo byacu bwite, twokora iki kugira ngo imitima yacu ntihuzagirike? Twokora iki kugira imitima yacu ntihuzagirike? Nuruhe rupfunguruzo turiko turabona rwo gutsinda amacakubiri, kwikunda, kwipfuza, uburyarya no kubona uburuhukiro muri Kristo? Ni ikihe kintu cyo duha uburuhukiro muri Kristo? Murabona ko twabonye imizi y'ibibi byose, twabonye ko hariho amacakubiri, twabonye ko hariho ukwikunda, twabonye ko hariho kwipfuza, twabonye ko hariho uburyarya. None ibyo twobitsinda gute? So gutsinda rero amaganya igihe cyose kuri muri Kristo. Bivuga ntishobora gutsinda amaganya no kutaruhuka kwacu tutabikoreye muri Kristo. Yesu Kristo niyo nzira y'ukuri n'ubugingo. Azi inzira nziza igihe cyose twamaturwa tuko turazimagirika mu bugaragwa bw'isi yuzuye inkuru n'imbuga za Facebook n'ibindi byose, ibintu byose dukora byo kwiryohererwa muri technology. Muri buno bugaragwa bwuzuye ubusambanyi, buno bugaragwa bwuzuye impagarara, buno bugaragwa bwuzuye ibyo kwijandajandira. Nuvuga ko ngaha Yesu Kristo abazinzira buri gihe tuba turiko turayoba muri bino bintu. Nico gituma duhamagara ati nimuze iwanje ndabaruhura, nimuze iwanje ndabaha amazi y'ubugingo. We tubwira nk'Imana kugira ntidushobore kuzimirira mu by'intuzi. Niwe kuri kwabaye umuntu. Kristo n'ukuri kwabaye umuntu, kandi mpwemu azotuyobora mu kuri kose, nk'uko tubisanga muri Yohana 16:13. Kristo ariko aravuga ibizoba ku ntumwa kuri twese mu gihe ari mu ijuru. Iyo tubabaye, turushe, tunaniwe, tugwaye kandi ducitse intege, niwe bugingo nyabwo. Apana ubwari bwo bwose, ntabwo ari ubugingo busanzwe, niwe bugingo nyabwo. Mu by'ukuri yadusezeranije ubuzima bw'umusesekano, uvuga ko ubuzima buruse ubuzima bwose. Avuze ngo I will give you life abundant, ubuzima bwuzuye bushitse. Nuvuga ko igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica, gutikiza, ngo nanje jeho nazanwe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo zuronke busagutse. Aho ni Yohana 10:10. Hano rero harimo uburaro bw'ibihe byose n'ubugingo bw'ibihe byose, kuko Kristo ariko aratwereka yuko ataza gusa
aza kugira zironke ubugingo kandi zironke ubugingo busagutse. Rero Kristo ariko araduha aho kuba aribwo buraro n'ubugingo bugize iki busagutse, aribwo kubaho umuntu atongera gupfa, kugwara canke kugira ibibazo na bike. Ariko iyo ivyo bitubwira cyane ivy'ubuzima butandukanye na buno buzima dusanzwemo. Ntabwo ruvuga ngo ni ubuzima bwa hano ku isi gusa canke se bwo mw'ijuru gusa, no, ni life iri different, lifestyle iri different. Kristo ntashaka ko adukijije tuguma tubaho nk'uko twari turi ubwa mbere, ahubwo ashaka ko duhinduka. Hano Rurema arashobora cyane kuduha ubuzima bwuzuye burenze urugero, mbere guhera uno munsi, guhera ubu, ino saha, uno munota, ino segonda. Ni by'ukuri yuko Rurema ashobora kuduha byinshi. Imana yaturemye irashobora kuduha byinshi birengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri munsi n'ubu. Ibyo bikaboneka muri Efeso 3:20. Reka turaba hano batubwira ijambo ry'Imana riko ratubwira hamwe duhejeje gusoma ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Buno n'ubutumire bwo kubaho urindiriye, bwo kubaho witsigiye Kristo. Niyo twokwiyumvira tukaniyumva yuko mu buzima bwacu tudendebukiwe kubera hari ibintu byinshi bitugoye, ukaravuga ati cyaho nakageragereje kuba umukristo nyawe ariko ndacabesha, ndacyakora kijya kintu kibi. Rurema arashobora kudushira ku rugero rwo hejuru. Ana yandi mvuga ngo nduze unshitse ku rugero rwo kwizi rusumvye ko rwo hejuru. Mwami mfasha ndarugira iki kugira ngo ndagushike ko nse nawe mu mibereho yawe, kugira mbeho uko ushaka. Iyo duhanganye n'umwiza hamwe n'icaha, niwe ubwiwe yatanguye igikorwa ciza muri twebwe, kandi niwe azogiheza, niwe azogishitsa aho gikwiriye gushika. Byo twabisanga muri Filipi 1:6. Ntacyo bitwaye nimba ibintu bigenda nabi hano, kandi ego birashobora no kugenda nabi kurusha bikigira ndanse. Rabisezerano twahawe muri Kristo, ariko aradutegurira ahantu. Kristo no munsi ariko aradutegurira ahantu kugira aho ari abariho natwe tuzogira iki, tuzoba bako kugira impungenge n'imibabaro ntibizokongere kuba muri twe, ntibizokongere gushika aho. Rero ngibi ivyizigiro twahawe muri Kristo, kandi vyahawe twese, tutitaye kubo turi, aho tuva, ububi ubuzima bwacu bwa mbere bwari bufise canke ubuzima buri mu buzima bwacu bw'uno munsi. Kristo ariko araduhamagara avuga ati nimuze abarushe n'abaremerewe. Ese uruhishwa ni kandi abantu benshi bavuga ngo irya n'isezerano Kristo yahaye abantu bamukunda? No, isezerano yahaye uwo ari we wese ashaka kuza gutura imitwaro kwa Kristo. Yesu arashaka ko ari wese amuzanira imitwaro, yaba ari ubusuma, yaba ari kuvuga nabi, yaba ari icaha cyo cyose kizane, ko ni umutwaro urutinda imitwaro yose arayikorera. Ko Yohana ubwiwe amwise intama y'Imana ikiza cyangwa ikuraho icaha ku isi yose. Nuko Kristo is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Icyo bisobanura yuko we ubwiwe niwe yikoreye icaha kugira twese dukizwe. Igikenewe ahubwo nuko tuza ku Mana mu ntege nke zacu, mu mubabaro wacu, mu kuvunagurika kwacu, nimba tujanjaguritse mu buzima bwacu bugwaye, tuze atwemera uko tugize, uko turi kose, atitaye aho tuva canke uko turi canke nabo tuvukana nabo. We nturabe ngo kana iki nico ubuntu buri.
ubuntu bwa Kristo butwemera uko turi, kuko Kristo ari Imana yemeye kwambara umubiri aza kudupfira. Ubwo nibwo buntu. Ntihagire umuntu akuhesha guhende ngo bujya abanza wigire neza niho uzoza kuri Kristo. Uwo muntu ashaka kuzosigara mu isi, uwo muntu ashaka gutahura na so mu ijuru agukunda yamenye amaraso ku bwawe. Zuko uri nyene. Niyo mpamvu dutegerezwa kwizera ko twabuhawe ubwo buntu niba tuburondera mu kwizera. Nuko ko Kristo ugisenga avuga ati Mana mbabarira, izere ko Imana yakubabariye, kuko mu gihe Kristo ari ku ntebe y'imbabazi arakubabarira. Gira vuba kugira ngo niwihana nutsindanishirizwa aguhe no kuvugutirwa wezwe mu mibereho ya buri munsi mu kugendana nawe. Reka dusome muri Yeremiya 3:22 havuga ngo garuka mw'abantu basubiye inyuma, nzoharira ugusubira inyuma kwanyu. Garuka mw'abantu mwasubiye inyuma, nzoharira ugusubira inyuma kwanyu. Hano abantu baca bishura bavuga ngo ehe turagarutse kuko ari wewe uhoraho Imana yacu. Ivyo ni ibintu byiza, wowe wese akwiye kuvuga ati ehe ndagarutse kuko wowe niwe uhoraho Mana yanje. So hano hari ikibazo, Imana idusaba gukora iki? Hanyuma ni iki yoyo izodukorera nk'inyishu yuko twabikoze? Imana hano ikire kudusaba iki? Ikadusaba ko tuza bakwiva mugaruke mwe mwasubiye inyuma. Hanyuma ikaravuga ati tuvuze ati ego turagarutse Imana yacu. Kivuga ati okay, murongo wa 3 tusomye Yohana kandi murongo 14 murongo wa 3 avuga ngo hano tubyibaze neza ngo nzogaruka ndabajane iwanje ngo ahundi namwe abariho mugiriki abariho mu. So turabona ko Kristo azoduhemba kubana nawe ibihe bidashira, azoduhemba kubana nawe byitira herezo bitazokongera kuvako. Ikindi kibazo, mbega ivyo bikwiriye kutwigisha iki? Kukuntu isezerano ryo kuza kwa Kristo ari isezerano nuko ry'umushinge, ni isezerano rikomeye kandi rihambaye, ry'umushinge, foundational promise. Ivyo bitwigisha iki? Nuko Kristo ubwami bwiwe bwose bushingiye kuri kuno ko azogaruka agahuza humanity, abantu bose, ikiremwa muntu, umwana wese wa Adamu yamwemeye n'ijuru. So that is very important. Yesu Kristo ni ibintu bikomeye cyane ko Yesu Kristo yongera akagaruka hano, kandi yarabivuze ni hame ritagira iki ridavako, ni hame ridakuka. Hano baba ngo cyane cyane kuri twebwe abadventist nuko bino twebwe tuzi tusobanukiwe, dufise gusobanukirwa n'urupfu. Ino promise cyangwa ino sezerano idufitiye akahe kamaro? Agafise cyane, kuko twebwe Adventist twizera ko Kristo ari we byizigiro byacu byo kubaho. Nimba hatariho kuzuka, nimba Kristo atazogaruka, none kwizera kwacu kuri he? Ako turazi neza ko very soon tuzomubona aje kubicu, aje kudutwara twese abamwizigiye. Imana ishimwe cyane rero ukuntu bino byose biranduka, nuko twemera ko Kristo atweza. Nimureke dusenge. Data mwiza Mana nzumahera muheza mu ijuru, kandi ubera hose icyarimwe. Wewe uri hano, uri kumwe n'abantu bari ko barumviriza nanje. Ndakwingize data waje, data wacu, nuze utuvanemo gukomantaza imitima, maze utsinde ibintu byose by'umujinya, ishari n'ibibi byose biba mu mutima. Nuze turuhure data, turarusha. Iyi si yatwigishije ibibi guhera turi bato. Harageze ko mwamubirandurana n'imitsi, harageze ko uza ukabana natwe, kugira mwami ungiye uri kurashira ikimenyetso cyawe ku bana bawe. Mwami natwe dushigo ko ikimenyetso, ntuturengane. Raba uyu ari karumviriza,
raba ibibazo afise mu buzima bwiwe, ndasavye kugira ngo muhezagire, mwereke ube mu buzima bwiwe, yamasenga kurondera, mwami nuze urungike mpwemu wawe yera muri twebwe, kugira ngo n'ikintu na kimwe tutariko turakora gikwiriye, mwami tugikore. Nurabe imitima yacu bisesangura, irabe neza, atuduhe kuba abana bawe. Ibi nivyo dusavye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.